Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro dusanzwe tubashikiriza citwa igitondo gishasha kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turafise amajambo tugomba ko dusangira namwe muri kino kiganiro cuno musi abonekana mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Yesaya. Dusoma mu gice ca 40 duca dusoma duhereye ku murongo wa 27 hanyuma duheze kino gice kuko kirangirira ku murongo wa 31. Dusoma umurongo wa 27 wa 28 29 30 na 31. Ijambo ry'umutwe rero hano tugomba dusome rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye? Nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisoro y'imikangara yokwica ko igatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, nano majambo dusomye kandi numva aryoshe. Uwo yavuga kumbure atohava ayavuga ngo ayaheze, kandi n'amajambo nawe nizera ko ukeneye, kuko n'amajambo atubwira ukuntu inkomezi ziva kuhoraho zimeze. Imana yacu nihimbazwe. Bano babwiwe no majambo ni ihanga rya Isirayeli, ni ubwoko Imana yari yaratoranije mu bundi bwoko mu yandi mahanga menshi yo kw'isi, kugira ngo irigire ihanga rimeze novuga ngo inyegu Imana yiharije. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kino gihe bibonekana yuko batari mu bihe vyiza, bari mu bihe vy'ubugaragwa, bari mu bihe bigoye, bari mu bihe vy'intege nke, bari mu bihe novuga ngo badendebukiwe, bari mu bihe vy'amaganya, bari mu bihe bariko biganyira. Ibi bihe ni vya bihe bari barajanwe ari nyagano, cagihe bajanwa ari nyagano i Babuloni, bakagenda bakamarayo imyaka ngo ishika hafi 70. Vyari bihe rero bitameze neza, vyari bihe bibabaje, vyari bihe biganyira, vyari bihe abasigaye Yerusalemu babonekana ari inkehwa, kandi babonekana ataco bashoboye. Igihugu carasambutse, Yerusalemu harasambutse, inzitiro zaho zarahiye, ibintu bimeze nabi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ubu bwoko bw'Imana, bano bantu b'Imana baba mu bihe byo kwihebura, baba mu bihe byo kwiganyira, baba mu bihe byo kwitsa umutima, baba mu bihe bumva yuko bameze nk'aho umengo ni ntabwa, bibonekana ko umenga Imana yarabataye, yarabihojeje. Imana yacu nidutabare. Ngaha twabonye Imana mu majambo yarungikanye ubuvugishwa nayo Yesaya, twabonye avuga ngo niki gituma uvuga yewe Yakobo, mbere ntuvuge gusa ahubwo ngo ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje. Ni ukuvuga niyo maganya bari bafise, byabonekana bavuga ngo inzira yanje inyegejwe uhoraho. Cya kabiri nacyo bibonekana kivuga ngo ivyanje Imana iravyirengagiza. Bari muhebeye rero babona yuko basenga ntibishugwe, babwira Imana
bakereka Imana ibibababaje, ibibaruhije, ibibagwanya, ibibahagaze imbere n'inyuma, ibibakikuje, amarushwa n'amageragezwa, bikabonekana umenga Imana ntirikirashaka kubumviriza, ntirikirashaka kubatabara, bikaba vyonagorana kuba bo kwizera yuko ibyo babwiye Imana yavyumvise, kubera yuko bari mu gihe mengo n'igihe novuga ngo Imana yabihojeje. Imana yacu nidutabare, babaho umengo nta feedback, nta nyishu, nta ngaruka ivuye mu byo basengeye babona, kubera ibihe nk'ibyo bibaho. Iyo wasabwe, iyo uri mu mageragezwa, iyo uri mu ngorane, iyo ufise urugamba uri kuragwana, iyo uri mu ruganda uri kurahingurwa, uri kuracugwa ukundi gushasha, ibyo bihe bibaho ukamenga amasengesho wasenze Imana ntiyayumvise, ukamengo wowe uri gicibwa, wowe uri ntabwa, Imana yaragutaye, yatanye na koho. Ariko atari ko bimeze, ahubwo Imana ifise ibyo iriko irategura muri plan y'Imana, muri proje y'Imana. Imana ifise ibintu biri detaye, ibintu novuga ngo bisobanutse, bisiguritse, bihera ku cyambere gushika ku cyanyuma, vyerekana neza igicapo cy'ivy'Imana igiye kugukorera, naho wewe utavyubona kandi atavyuzi, kubera si ngombwa ngo Imana ibyo dukorera byose ibanza kutubwira kamwe kamwe ingene bizogenda. Imana ubwayo ifise uburenganzira n'ubudahangarwa bwo kugukorera uko igomba ibyo yateguye nk'umwana wayo, ikabimushitsa ko Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri bino bihe buzuye amaganya, bihebura, biganyira, basuhuza umutima, muri bino bihe nyene babona yuko kabaye, novuga ngo bari ahantu mu ishamba rya Nyaganande, aho umwana arira nyina ntiyumve, badafise uwo batabaza, badafise uwo ubaserukako. Niho rero Imana yacibabwira ngo ntiwari bwabimenye, yewe Yakobo we musavyi wanje, yewe Isirayeli hanga ryanje, mbega ntiwari bwabimenye? Waguma widodomba, waguma widoga, waguma usuhuza umutima, waguma wiganyira, kubera yuko utari bwabimenye. Hariho ibyo utaramenya, nawe ubona umengo wowe ibyo ubona n'ibyo nyine bigukikuje, ariko mu mugambi wanje, mu mugambi wa jewe Imana yawe, hariho ibyo utaramenya, hariho ibyo utazi. Akari imbere karahinda, ibigiye kuza ni byiza cyane kuri wewe, ngo ufitiye umugambi mwiza w'amahoro. Hariho ibyo utari bwamenye, kandi ngaha twabonye havuga ngo kandi ngo nturabyumva. Hariho ibyo utarumva, hariho iby'amatwi yawe atarumva, biri mu mugambi w'Imana. Imana yacu nidutabara, avuga ngo Uhoraho, iyi Mana nyene uri kuravuga ngo yaranyirengagije, isigaye inyihoza, isigaye itambabaye, isigaye itankunda. Uyu ni Uhoraho, Imana ihoraho, kandi ngo ni umuremyi w'impera z'isi. Imana yacu nihimbazwa. Rero burya turavye neza dusanga aba bantu b'Imana bariko baridoga, aba bantu b'Imana bariko barihebura, biganyiye, bari mu bihe bigoye, bari mu bihe bibabaje. Imana yabanje kubabwira le caractéristiques zayo, ibiyiranga, ibigize ubumana, uko iyo Mana imeze, akarangamutima kayo, indangamuntu yayo ibiyigize, seve yayo ibiyigize, umwidondoro wayo ingene umeze. Barabwirwa ngo, babwiwe ibintu bishaka kuri 5, babwirwa ngo ni Imana ihoraho, si Imana
ipfa, si imana isaza ngo yitwaze akabando, si imana bivugwa ngo amazi yazindutse ageze kure, inguvu nari mfise mu gatondo sizo mfise ku mugoroba. Ekaye ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo rivuga ngo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama, niko azohora ameze ibihe byose. Imana yacu nidutabara. Aravuga ngo rero Imana ni Imana ihoraho. Iyo Mana uri kuravuga ngo yaranyibagiye, ibyanje ntibishize ku mutima, ntibyitwararitse, ni Imana ihoraho. Icya kabiri babwiwe ngo ni umuremyi w'impera z'isi. Ku murongo wa 28 havuga ngo umuremyi w'impera z'isi. Imana yacu nihimbazwe. Ni Imana ibirema ikabikomeza, ni Imana ibishiraho, ni Imana ibishinga bikaguma. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ya gatatu nayo muri ano majambo novuga ngo agize amakarakteristike y'Imana, ibiranga Imana, ivuga ngo ntadendebukirwa. Uyu uhoraho, iyi Mana yawe, yewe Isirayeli, wewe wiganyira, wewe wihebuye, ni Imana itadendebukirwa, ntiyigeze idendebukirwa. Ntiwibaze ngo ivyo biriko bimera gutyo kubera yuko yadendebukiwe. Ekaye y'abanamba, ni Imana itadendebukirwa. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma igikurikira ngaha ivuga ngo ni Imana itaruha, ntaruha. Imana yawe yewe Isirayeli ntiruha, ntiyarushe ngo uvuge ngo nico catumye bitariko biragenda neza. Hanyuma ijambo rya nyuma ngaha rivuga ngo ubwenge bwiwe, ni ukuvuga uhoraho, ntibuserangurika. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ayo majambo niyo babwiwe. Hanyuma rero batubabwirwa ngo iyi Mana rero niyo iha inkomezi abadendebukiwe, kandi ubugira kabiri ngo uwutagira intege, iyi Mana niyo imusubiza mu intege. Imana yacu nihimbazwe. Barabwirwa ngo imisore yo kwicako igatemba, imisore y'imikangara yodendebukirwa, hogera igihe igwa ariyaje, hogera igihe inkomezi zihera, kandi babonekana umengo ni imisore y'imikangara, ni imisore y'ingamunyu, ni imisore y'imisonga, ariko iyi Mana ntidendebukirwa. Imana yacu nihimbazwe. Rero wowe nawe uri mu maganya, nawe uri mu marushwa, hari ibiri muri porogaramu, hari ibiri mu ntumbero, hari ibiri mu mugambi, ni ukuvuga yuko iyi Mana irahari ngo igusubize mu inkomezi. Hari inkomezi ziva kuhoraho, yewe Isirayeli we ukeneye ukwiye kuronka muri ino minsi. Iyi minsi urimwo ni minsi y'intege nke, ni minsi urushe, ni minsi udendebukiwe, ni minsi wiganyira, ni minsi ucitse ivutu, ni minsi igoye kuri wewe. Ariko yewe Isirayeli we, ndiyo nk'Imana yawe itadendebukirwa, ndagomba gusubira kugushiramwo izindi nkomezi. Urakwiye kuronka izindi nkomezi zikubashisha kubandanya. Urakwiye kuronka izindi mbaraga kugira ngo usubire uhaguruke. Hari izindi nkomezi muri bino bihurimwo, yewe bwoko bwanje, yewe hanga ryanje, yewe Yakobo we, yewe Isirayeli. Hari izindi nkomezi ukwiye kuronka kugira ngo ushishikare ubandanye, kugira ngo izo nkomezi zikubashishe kutabaho wuzuye imyidodombo, kutabaho wuzuye amaganya, kuko amaganya ni ikintu nanka. Nukwiye kuba muri ibyo bihe byo kwiganyira, ariko ukwiye gusubizwa mu izindi nkomezi. Erega igituma umaze iminsi wiganyira, yewe hanga ryanje, yewe Yakobo we, yewe Isirayeli, ni kubera inkomezi zaheze muri wewe. Ariko hamwe wonyegera, no gusubizamo inkomezi zituma atamaganya ahari, kuko abiteze uhoraho Imana yawe ariyo jewe uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi,
ndabasubizamwo intege, ndabashiramwo inkomezi, ndabatera urushinge rurimwo umuti witwa inkomezi ziva ku Mana. Hanyuma ndabateye urwo rushinge, baca basubira kugira inkomezi, bagaca bagenda ntibaruhe, ntibadendebukirwe, mu gihe abandi bicako, mu gihe abandi vyanka, ariko abafise inkomezi ziva ku Mana bobo baragenda ntibaruha, ntibarambirwa, ntibicako, urugendo rwabo bakarusozera amahoro. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishashana. Rero nano majambo wobivuga naho yobivuga ntiyobiheza, kuko ntamagwa arahogwa. Kuvuga menshi siko kuyahana, siko kuyamara, ekaye habanamba. Ariko ndizera neza muri bino dushoboye kuvugana, urumvise ingene inkomezi ziva kuhoraho zimeze, kandi abazifise ntibidoga nk'uko wewe umaze iminsi widoga. Amaganya ufise sayo umuntu afise inkomezi ziva ku Mana. Abafise inkomezi ziva ku Mana ntibuzuye amaganya nkayo wewe wuzuye. Ayo maganya ufise, uko kwidoga wewe ufise, uko gucika intege ufise, izo ntege nk'ufise, aho wahebye gusenga, aho wahebye gusoma ijambo, aho wahebye gukorera Imana, aho wasubiye inyuma, ni kubera intege zabaye nke, ni kubera inkomezi zaguheranye. Ariko abafise inkomezi ziva ku Mana baca babandanya urugendo, kandi bakazorusozera amahoro, kuko ntibaruha, ntibarambirwa, naho bariko baca mu bugaragwa ntibidoga. Baba bumva ari ikintu kibasunika, baba bumva umengo bafise iyindi vitesi muri bo ibongerereza imbaraga zo kubandanya, umuvuduko wo kubandanya ngo batumbere Yesu wenyene, bashike kuco basezeraniwe, bashike no kuco bahamagariwe. Mbega none usuzumye ukaraba muri ino minsi, wewe ukurikiranye kino kiganiro gitondo gishasha tuno munsi, mbega usanga ugifise za nkomezi wari ufise, za zindi zagusunikira gukorera Imana, za zindi zagusunikira gusenga, za zindi zatuma wamuririmba zaburisha, za zindi zatuma wamana indirimbo z'amashimwe, za zindi zatuma wumva wamana umunezero naho waba uri kuraca mu bibazo, za zindi zatuma utidogera Imana, utidodombera Imana, za nkomezi wari ufise ugitangura, kwa kuntu wari ufise inzara n'inyota byo kugororoka, ubwo wumva ari byo ugifise. Ubwo wowe uri muri no situation bano Bisirayeli barimwe yo kwidoga no kwihebura no kwiganyira kubw'ibyo bariko baracamwa. Aya majambo ni wewe ndayafitiye, wewe ukurikiranye kino kiganiro, nagomba ngo wishire ku munzani ariwe aya majambo urabe. Mbega uracarimo za nkomezi zagufasha kubandanya, canke waradendebukiwe, canke inkomezi zaraguhezimo? Imana igomba kugusubizamo inkomezi, igomba kugusubizamo izindi mbaraga, kugira ngo ubeho witeze Uhoraho. Abiteze Uhoraho bama bagenda ntibaruhe. Hariho izindi mbaraga, hariho izindi nkomezi zibashoboza kubaho bibiteze Uhoraho. Urushobora kuba witwa ko witeze Uhoraho kw'izina gusa, ariko pratiquement parla ibyo uri kuragenderamwo, turavye ingeso zawe, turavye ingene wifata, tugasanga waramaze kugwa. Ibyo birashoboka, ugasanga wowe wisigaye witwa umuntu w'Imana, witirirwa Imana kw'izina gusa, ariko waradendebukiwe, wararambiwe, ubu usigaye wigwanira, usigaye wicira inzira, usigaye ukora nk'iby'abandi bakora, usigaye wiba kugira ngo ubeho, ariko ni kubera imbaraga zaheze muri we. None rero Imana igufitiye umugambi mwiza wo kugusubizamo imbaraga. Hamwe wobwira Imana ati Mana, ndagomba unsubizemo imbaraga, kubera naradendebukiwe, narahororokewe. Imana yacu ikugirira neza, bibaca bigenda neza. None n'ano majambo nari mfise, mwebwe mwese muyumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Nuko rero reka dusenga Imana n'abahigwe abantu biteze Uhoraho.
abantu bafise izi nkomezi ziva kuhoraho. Abo bantu n'abahigwe kuko bazogenda ntibaruhe, bazorangiza urugendo rwabo amahoro. Mugabo abo bitameze gutyo nabo n'ikibazo, baragowe n'abagorwa n'abarushwa imbere y'Imana, bazogira ibyago kuko ntibazosozera neza kuko buzuye kwiheba no kwiganyira. Ariko icyo Imana yagomba ko wowe ukurikiranye rino jambo uca uyibwira aho byakugoreye, imyidogo umazemo iminsi, intege nke umazemo iminsi, ukwiganyira amaganya umazemo iminsi, ingene wasubiye inyuma mu mutima, ingene hariho ibyo wamaze kuvamwo, ingene hariho ibyo wamaze guheba bijanye n'urugendo abiteze Uhoraho barimwo, babandi twumvise ngo bazogenda ntibaruhe, naho hoba haboneka imisozi y'imikangara yindi yoyo yananiwe, ariko bo bazogenda ntibaruhe. None rero n'abahigwe abantu babwira Imana ngo Mana byaragoye, nakwingiza ngarire neza. Dusenga Imana tudosha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwakoze kudukurikirana, mwakoze kuduha umwanya, kandi mwebwe mukurikiranye kino kiganiro ari ryo rya mbere mukurikiranye bino biganiro byacu, canke mukaba mwahora mubikurikirana mugabo mukaba mutaraconda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, twabasaba ko mwiyabonesha kugira ngo igihe cyose dushizeko video uzozironka. Hariho izindi video nziza nk'izi zizokurikira, hariho izimaze kujako udashobora kubona kubera ko YouTube ibigupropoza kubera yuko wamaze kwiyabonesha. Utiyabonesheje YouTube ntiza iragupropoza ivyo twashikirije, kandi niyo dushize ko video nshasha wewe ntibakurungikira message muri YouTube yawe canke muri Facebook yawe ngo ubone ko hariho notification yuko twashize ko video. Tusanga rero uzoyibona mugabo haheze igihe usange wagiye nyine uracererwa gukurikirana ibiganiro vyacu. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bwana majambo twumvise atubwiye ko hari inkomezi ziva kuhoraho, zibashisha umuntu kugenda ntaruhe, ntadendebukirwe, ntacike inkokora, ntiyice ko akabandanya gushika asozereye urugendo rw'amahoro. Umuntu rero akurikiranye ino video akaba hariho ikintu asanze yo kubwira cyamugoye, abonye yuko cerekanye neza yuko yahezemo inkomezi, asigaye ari intere, asigaye ari umunyantege nke, ariyo mpamvu asigaye agendera kure yawe. Umuntu wese akubwiye, akweretse intege nke ziwe, akweretse ibyaha byiwe, yihaye akavuga ngo ibi bintu nagendeyemo byagaragaje intege nke, Mana mbabarira, subizamwo inkomezi, subizamwo inguvu, subizamwo ubushobozi kugira ngo mbashe kubandanya urugendo nzorusozera amahoro. Uyo muntu nuca umugirira neza, nuca umwiyereka, nuca umushoboza kubishikako, kandi ushishikara umubere inyishu muri byose na hose, ya mitwara afise umubere umutabazi. Urakoze kuri Imana, uganirije imitima yacu biciye muri ano majambo, mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye. Amen.